ntaho bataniye n'uriya muntu Rufyiri warumvise ko aza nyifatira ku gahanga ati Metusera ntugira amahera. Nijya mubwiye yuko kugira ngo umuntu akore iciza igihugu birinda amahera, umutwe na bonne volonté, nta kindi no gushigikira inzego zihari. Kuva 2008 kugera uno munsi aba ntaho bataniye na Gwasa, ntaho bataniye n'ababigira imana bo bamvutuye. Ubu rero barifadikiriza bitagenda, barafata inzego bazishigice. Ewe abarundi bibibwa babaho, dore ibyo bibwa ngibyi ibibwa. Igitoro cya gaze ni Petroleum Group Africa Limited Burundi SA kizozi Bujumbura. Ngaho babaze, genda ubabaze uti icyo gitoro cyaje gute, ko tuvuga ko tuzogurisha ku marundi amadolari yavuye yakiranguye kikaza gushika Dar es Salaam no munsi. Genda ubambarize dore ko batamara. Genda ubambarize ati mbe le directeur bahagarika igitoro ni bande. Genda ubambarize ibihugu cyavuyemo cyanyuzemo ni vyihe. Ngabo da barashamaje. Ubwo Burundi buzotera imbere gute bufise abantu nk'aba ngaba bafise kugwa gasore yabisi puchiste dore uko bisa. Ubwo rero bariyumvira yuko bashobora gufata ikintu kiriho kizima, bafata ikintu kiriho kizima batigeze baboneka. Ubu rero birahiye, ngabo barashamaje, birahiye barashamaje. Koko ubwo mwebwe mureba ikintu bita Gazen Petroleum Group Africa Limited Burundi SA Jiridikema n'amakashe kigendana, amakashe abiri. Mubona yuko hari icyo bisana n'ibi ngibi. Reba rero kwigituma igihugu cyacu cy'u Burundi kidatera imbere. Ibi nibyo inzego zose zigwa zivuga ati nyabuna reka kubona senaka nyiranaka iya projet y'ibiri kwiratera imbere ngo nawe ucujamwo uzani inkoni ushire mu maguru ubohe ngo ntitere imbere. Ariko nawe ni wiyumviye aho tuvugiye yuko tuzanye igitoro ngaba. Nosaba abarundi bose banyumva, aba bantu ntibabaho. Nibitera soni kubona baseruka n'imbere y'abarundi. Barundi mumfashe tubafate, je kubafata babanze bemange ko bashaka kugira kudeta ngo gukora ubutegetsi bw'abahutu. Byavugiwe muri Misere Viva. Umuhungu w'umugabo yitwa Eliezer ndasabye ko azana arojisema yagize aho Adolf yavuga ibyo bintu. Ndamusabye ubu nyene arojisema ariko arakora ayimpe. Iki kintu cyabo je ntaco nzi, nta na hamwe nanditswemwo. Mugabo bagize malchance barantumira. Ngira ngo uratemberera ibiro byacu, ngira ngo amakashe yiwanje urayazi agenda arabiri. Societe jewe ndongoye ndo presenta ibujumbura i Burundi yitwa Gazen Petroleum Group Africa Limited Burundi SA. Iki kintu ambari ngo bugapeko ambari igiki none iyo societe ndongo irafise nimero ya registre du commerce muri api, irafise NIF ndayigusubiriremo yitwa Gazen Petroleum Group Africa Limited Burundi SA.
ndi vice president nkaba na representant legal. Yoweri ndasavye iyi message ikwiza isi nzima. Ikintu kitwa Bugapeko, ambare Bugapeko, ambare biki, cyari kirongowe n'umugabo yitwa Adolf. Umunsi uri izina yagirisha inama muri Musée Vivant, atangaza yuko Bugapeko nabo bariko batangaje yuko bazozana igitoro ari uko bahejeje, Yoweri utabivuze umpemukiye, ari uko bahejeje gukura ubutegetsi bw'abahutu. Ndatangaye rero kubona aba bantu basinye ibi bintu batagiye muri documentation, aba basinye ibi bintu batagiye mu nzego z'igipolisi ngo aba bantu babafate. Ikintu kitwa Gazen Petroleum Group Africa Limited Burundi sa kirigenga 100%. Rero ntibaducanganye. Aba n'abansi b'igihugu, aba n'abansi b'igihugu washindwa abo pumbavu. Mbega iyo myaka yose bari barihe ko natembereye inzego zose za leta? Hoba hari hehe noba nagiye njyanye kashe ngo yanditse ko Bugapeko? Reka rero baseruka habonasha tubacakire, tubacakire, tubacakire. Uyu munsi amajambo Adolf yavuze, naciye ntelefona inzego zibishinzwe ndazimesha nyamara hano hari cyuka kibi kimeze uko. Reka tubacakire rero, sibo bisokoroye, reka tubacakire. Nibo bisokoroye, nta kindi barimo. Abangaba ariko barafasha babagesera batwononera ngaha mu gihugu, naho bataniye n'abajya bumva bariko barantuka. Je mvuga ntibo igitoro kize gifasha abarundi bose. Waza gusanga iruhande banditse ngo Habimana ngo agomba gwakomere ngo agire ngo kudeta ibintu nk'ibyo. Mama ngo jewe ngo zoca ngo nitoza demi. Wewe yowe nuri mu mugambwe FNL yagijyaga huture. Uwo mugambwe uri cyabaho sinawusubije. Uri cyabaho. Ngaba rero ngaba baribonekeje ngaba. Ndasabye leta, ndasabye inzego aba bagabo bamfashe tubafate. Bamfashe tubafate. Hari undi mugabo yitwa Yeremiya. Bamfashe tumufate, hari byo ndamwagiriza biteye ubwoba. Asebye inzego. Nibo bibonekeje. Mugabo urugamba sinashaka ko turwana kuko n'abapumbavu. Ubu icyo tubabaye ubu si ukuvuga ngo wewe babaza abantu ibiro byabo birihe, babaza abantu icyo bakoze mwigeze kumva nawe urumva uratangara. Babaza abantu ati mbe muriputse gute uno munsi, kuko mwumvise yuko Gazen Petroleum Group Africa Limited Burundi sa iri Bujumbura ifise ibiro mu Kamenge. Ngira ngo mwese murahazi. Ngaho babaze ko bijya biro byo bari iby'iwabo. Nibasubire mu mpapuro zose za Gazen Petroleum Group Africa Limited Burundi sa cyo twina na 3 n'igito ngaba ibi vyendo torpiller ingufu zose nakoresheje